aya mabuye yaragiye nyene arabura uko agira ari hangana nibigirashubushe kora ku video nibigicishubushe shano afasha mu kanwa usha mu kanwa utamenye kunywa icayi utari umufekawe imbesire cameraman mugabo uri umufekawe woshobora koze akaboko no ega ntashushe kuma ahabira niho hashushe cyane naba yahona kiba kivuye mu isafu nyene iri munsi nyene ari mutu hazokiri ku muriro babone waka ayo mufuranwa reka biriko birabirawe byasi wati ajewe nk'amazi afite nk'amari amazi y'ubuzima aho utari umufeka abo ntunyara tagize gukurasha ari umupene gota unushobora bavuze ngo arakiza mu bihimba by'irondoro kandi ntihagwaye mbese bisire kamera rwa mbere abana nawe ko no bitaba mu bihimba by'irondoro Mugana wigerayo ashitse mu kamari gacahora kubera mu kanwa hakanye ni nkakayi kaya ni nkakayi prema ni nkakayi mutugora guterura abaturire mutugora guterura aya twayahuse najya muri hatubwiye ati nimukoramo turamuhari ni munara ya Cibitoke ku mupaka w'u Rwanda aha ni mu Rwanda aho ari hakurya ni mu Rwanda ari ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi mu Cibitoke namazi meza cyane gose ndibaza neza karamaza nkaho no kugira uko dukurikirana ukoze mu kuboko nk'iminota 5 umunota umwe gusa umunota umwe ntavyo woshobora arabinye nabira korayo none turabe nkoreyo korayo nk'amasegonda 5 nibikunda korayo amasegonda 5 waruhi tugeze ku mupaka mu Rwanda mambo vipi gonga sasa gonga hizo za sige mamigo wacha bwana wacha aiwa zenyene kubera intuzi kumenga sa baragateguye umenga ni mu rupangu bonyene rero icanga mu Rwanda ato nitugera turanirwa oyo no musura nanigo Asa nabonye ikintu Landry atinyasha atinya umupaka uzotinya nukurenza ikirenge nani nawe ugahagarara umubuga n'imiduga niki urenza ikirenge Mbona ujya gukenga ntoja Kaire oya ojabuka ako ninde ntutse ya gahora jabuka ufise karanga muntu yo ngaha muntu karanga muntu
nawe twahamenya neza inkono irahiye ibirahiye aha arashushe rero urashiraho inkoko ukakurayo umwobo kuri kwimana nayo gucumba ubugari wocumba ubugari mana ariya ne yashushe butewe aya n'umuriro wocumba ubugari none hano aya nashushe arashushe yewe no hejuru haragize aya wocumba ubugari wosha we hano urunya mugiye ibintu byinshi ndabyumva nini gute kandi mu gitondo nigashuha none simo je ndakubaza none musi musare yinkwi hari yinkwi hari yiziko hari ikipe none ashuhishwa niki musare y'imbabura boya cyane mwaresta imbabura musi nabo mwavutse mu isanga naimvura yoga nyene Shirainoke umunota ndaguhe 10,000. Anga 10,000. kuranga Landry sana shiramwe intoko umunota ndaguhe 10,000. Shemwe no 10,000. Umunota. umunota noya umunota aho uva ari nyama goto Bari shiramwe riko danganda kwere. Kwa James Samani. baba wamyotse we Che ndiko numva ubushuhe mu maso. We nindabizi neza ibyo ngaha aze ndabumazikira. Kunze Buja Today TV turi mu Cibitoke ca Rugombo muri commune intara ya Cibitoke commune Rugombo umutima wo ngaha witwa gute Ruhwa Rukana canke ya kabiri ni ya mbere Rukana ya mbere Ruhwa n'umutumba na gashimbiri ni turi ahantu hari amazi ashushe n'umuriro cameraman bereka ukuntu amazi abira ngaha ni kuvuga aha ntushaka gukuramo ni seconde zitatu ukoze akaboko rimwe gusa amazi ashushe ku rugero rwa degré 80 batubwiye 80 degré Celsius urumva ko ari ubushuhe bumwe buteye ubwoba hari abantu batazi mu Burundi hari biki hameze gute byiza biri mu Burundi batazi imisozi iri mu Burundi amashita ari mu Burundi amashuha ari mu Burundi beshi baza amashuha yo mu ntara ya Rumonge ariko ayayoyo ni katamuti ayayo ndakurahiye ni kuvuga ushaka kuzana nk'isafuriya ngaha n'ubugari n'imboga ugatora amazi ugacushiramo ugasonga ubugari ndabeshe cameraman hariyemeje muri Buja Today TV twagize turabereka ibyiza by'u Burundi bitandukanye ahantu hose hari ibintu byiza tuzoherekana mushoboye kubibona ushobore kugenda mumenya ati Imana yatugabiye Imana yaduhaye murakoze cyane muri kumwe na Simon Pro ciao ushobora gushusha n'amazi amazi y'ubugari ushaka gucumba ushaka gushira ngaha kacabira direct ari bayita mashuha ari mu ntara ya Cibitoke ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ari mu ntara ya Cibitoke ku mupaka w'u Rwanda ari mu Rwanda aho ari hakurya ni mu Rwanda ari ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi mu Cibitoke n'amazi meza cyane gose ndibaza neza ko aramaza nkaho no kubwira ko dukurikirana ukoze mu kuboko nk'iminota 5 umunota umwe gusa umunota umwe ntavyo woshobora arabinya nabira korayo none turabe nkoreyo korayo nk'amasegonda 5 nibikunda korayo amasegonda 5 waruhi abikoraye oya je yanturiye ubwa mbere ntabwo nico kimenaye boss gute no ni sawa visa byigo cyacu Burundi kandi tutegerezwa kugira ico dukoze kugira kandi aje kana ngitazi kuri sivyo ano mazi vyagenze kugira aboneke ngaha yatobotse kunyene njyaje kunyene yaratobotse mbwira avura ibiki nibiki aravura umugongo uyankwa cyane gusa amagrese menshi mu nda yahera akavura amabatisme akavura n'imitsi kubakobwa nawe bavura bose ntavyara ucu vya
hari amazi y'ibumba hajya dufise harya aho n'indi bumba riri hajya nk'ahantu ufise showa urashobora kubyisa ukarindira izuba rikakumiraho hajya korera kwegeranya ukongera ukogama bigahera abantu nabo bafise ibibazo byo mu nda cyangwa mu bihimba by'irondoka igihumbo barishira mu mazi ukarima ushira mu mazi ukarima mwe twacaka wagahiye tugenda turitwaye none ano mazi ashura umwana ungana gutuma zikuyakura uyakozemo ashitsa kuri 80 degrees Celsius 80 degrees Celsius none ntushobora gukoramo ngaha umare nk'umunota umwe uba wahiye dufate nkaho uyatwaye muhira uyashize mu combo amara umwanya ungana gute aya ashobora kugonga agashika ari mu gicupa cya agashika ubujumbura gishushe nta n'igicupa nazaye uranywa yananije tukiro ashushe kubera ayandi ava mu nyina agishushe ayacashikaye mu Rwanda acasesa mu ruzi ruri ngaho ruhu ruja mu Rwanda ruja mu Rwanda ni goroga mu Rwanda no Chelsea okay wegeje kuraba ingenzi ziza nga begura urafise nka témoignage ndavuga abantu bamaze kuza nga bagakira hanye haba nyene baza ashaka kuza nk'umuntu agwaye bidakunda gatambuka amaguru aravyina hajya kwa amaguru abayozi hamwe ku Rwanda no ngazi mwagashya amaguru urwaye indwara z'abamikoze umuntu agukanda uje nka gatatu byashoboka gutambuka kwigendera ego none ariko abe reka twanye ko tube batuzotwoga turoga twamara turatanga tuko twerekana dushobora koga wenda ratwoge oya harimo ibumba hangira wofa yashushe ubona wo jaye yashushe gose kandi mu gitondo ntashobora gusumba oga mu gitondo no kugora bumba renzo zindaza nka kangahe inda shuga abantu ibatos ya azamwa n'amazi ajya yashushe ushobora kuyanywa nkunda yano ari yamujya kwicana nkunda yano nta kibazo iyo tuzana amajane twashatinya icyayi we Abel iyo tuzana amajane twashatwinywera icyayi nacana nkumve gaho usanga uru rudarubiye rupfunguye naye yarashushe ma nabonye ibintu reka ntorayo aya mabuye yaragiye nyene arabura uko agira arihangana nibigirashushe kora ku video nibigishushe shano afasha mu kanwa afasha mu kanwa usha mu kanwa utamenye kunywa icayi utari umufekabo imbesire cameraman mugabo uri umufekabo bishobora kodera akaboko no ega ntashushe kumwe ahabira niho hashushe cyane naba yahona kiba kivuye mu isafu nyene iri mu busi nyene ari umunsi mwazotiri ku muriro babone waka ayo muvuguranwa reka biriko birabirawe byasi watinye afite nk'amari mazi y'ubuzima aho utari umufekabo ntunyara tagize gukurasha nawe mupenegota unushobora bavuze ngo arakiza mu bihimba by'irondoro kandi ntihagwaye Beside cameraman kwa mbinga abana ndawe ko no bitabara mu bihimba by'irondoro Mugana wigerayo ashitse mu kanwa ariko cyahora kubera mu kanwa hakanye ni nkakayi kaya ni nkakayi prema ni nkakayi tugora guterura abaturire tugora guterura aya twayahuse najye muri yatubwiye ati nimukoramo turamuhaye aguturira ukigiyemo amashuha mukameze umaze kuramenye ahubwo bishabihe umuriro n'ukuri none wewe yamenyereye ugwagumije yego nubwo watubwiye aguturira yuko bakerejemo dino kumba watubwiye kari byinshi bivura kandi watubwiye neza kari byinshi bifasha ugerageje kuraba niki kintu ubwira abarundi bose birusange batazi neza ko ibintu biraba nta nakimwe oya ngangira harashushe cyane mbega turabona mbega uhogira abamama n'abapapa bose hamwe muri rusange mbega
mbega komine ni ikihe kintu ikora kugira ikingire kino kibanza ego wamenyereye gute kuzishaka wamenyereye bigize ego turabona ko ikibanza kiri ahantu heza kiramwa guturirure ikibanza kiri ahantu heza kandi kiri ahantu ubona je yuko kirakira cyane ni hagati ni ku mpera y'ibihugu ugene mbega ego oya ngo kure ni hariya igihe tutavuga imipaka itari igihe kizakora kitari gato baraza bakahashika bakabona ibyiza by'igihugu cyacu dufite ego komini nakora ibicoka byose kugira kino kibanza gime gisa neza ndetse hagume hameze neza ndetse ingenzi baragishimira kino kibanza mbega nka wewe nike kiri wo muziki komini ayo ngarashushe gose vraiment oya ayo ngarashushe gose uragisiga like this kwagisiga ni Buja Today TV turabara mu kije muhereye mwese mwiriwe canke bwakeye bivana naho herereye nkuko rero twavuze ko twatize turabereka ibintu bitandukanye entertainment n'ibindi byinshi muri no mwanya turi mu ntara ya Cibitoke commune Rugombo umutumba niko kurukana kuri umupaka w'u Rwanda n'u Burundi turi hano hari amashuha amaza igitangaza amaza shushe ni ibintu by'igitangaza cyane muri no mwanya tukaba twasanze abastare batandukanye turi kumwe na Landry Promoter turi kumwe na Abel turi kumwe na Madame Abel n'umuryango wiwe Abel ni sawa Landry urapfa kazi kawe Abel turi nga kumashuha ndiki cyatumye wiyumvira kuzanga icyatumye ndabyumvira naje nyene kubandamara umunsi kandi numve ko ngira no ruhuka ngira amacungu yo mu muji nyene urabona ko naduze nje ahantu nyene nsubiza ubwenge kugi okay Abel ari abantu ushaka kubwira ari Landry utakufa ari abantu ushaka kubwira ibitangaza biri ngaha kuri aya mazi ntibabyumve basigurire gato ko wabonye aya mazi oya je yantangaje kabisa je kubona amazi abira ukamengo bacanye imbabura nahizi inkwizi yashusha ndazibura mbiga amakara ndabura sinzi niba abo abaresta muyaga nko mugo bambwiye ngo niko vyaje ngo babisanzwe urumva ni gitangaza ari abarundi beshi baguma mu ntara ya Bujumbura ntibamenye bitangaza biri ruguru canke ibyiza by'i Burundi biri ruguru wo babwira iki no bakangurira ko kwijukira ndavuge gutembera kwijukira kugira ama visite nyene kugira abantu bagende babona heshi atandukanye umuntu agafata nk'igihe agafata urugendo agatembera kugira agenda abona ibyiza by'igihugu abivuga ari uko abizi apana kubivuga gusa uvyumva Landry hariho abarundi beshi baba hanze canke baba mu zindi ntara bategenda bamenye ibyiza babiri mu zindi ntara wo babwira iki igihugu cyacu ni ciza igihugu cyacu gisharije n'ivyamwa byinshi cyane gose ndavuga mu bigisharije nano mazi ari mu kubera ko namazi ashuha atari mwashuhije canke atamakara canke atakura electric bafite namazi ava mu kuzimu batubwiye byinshi avura batubwiye ku ubudo batubwiye yuko ibumba ryaho ushize wavunitse bishakira ndapfuye rero turi kumwe na mama lao Madame Abel mwajenga mu Cibitoke cya Rugombo aho twakwita kumashuha ni kuri rugo ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ikintu washimye ngaha kumashuha ni cyane aha hantu ni heza cyane hari akayaga hameze neza aya mazi nayo ndayakunze cyane vraiment iraryoshe ko gututse nk'utu dushushe buke ntibiturira bimeze neza vraiment twaryohewe rero cyane kubona yadusohokanya aha hantu kwera hariho famille nyinshi zisanzwe ziba nko mu gisagara cya Bujumbura cyangwa mu zindi ntara badashaka gufata ugasanga papa cyangwa mama arakora kuva rendi gushika dimanche ntibigira bafata umwanya kuja kuruhuka kuja kunezereza abana wo babwira iki muri no mwanya ni byiza cyane yuko bakora akazi nta bababuza gukora akazi mugabo bakagira umunsi wo gutembera bakaruhurira imitwe babiriwe mu bintu byinshi cyane bitandukanye bakaruhuka mu mitwe mbese aha hantu rero nasanze mbese ngo haravura indwara nyinshi urumva ushitse ahantu nk'aka kuruhura neza utangura ubundi buzima neza bukeye akazi kagatangura neza ari fresh vraiment meze neza
mama tubashimire cyane Tembereza abana rero babatembereze hama babereke ibyiza by'u Burundi. Murakoze. Abel uzogaruka ngaha ryari Niwe yigufatire gato basi. Abel uzogaruka muri iki kibanza ryari? Ntavyo nzi mugabo nzogaruka. Ende 1 2 ende yes bakunzi bahita ndi kumwe na Abel Imana muri bintu twakomeye cyane. Uburundi ni heza. Iburundi ni heza. Ni gihugu chamata nubuki. Iburundi ni heza. Safi sana. Yakuremye yarakwitondeye. Asante sana. Abel vipi? Yo mana. Umeze neza. Meze fresh. Bisigura ko Imana yabikoze neza kutuzanira igihugu nk'iki. Cyane gose. Ego. Pano tuza Imana yarakoze nsanga navukenga. Kuko wavukiye mu Burundi. Ariko byari gushuka sanga mvukiye nko muri nko mu butayu hamwe atana imvurigo. Ariko Imana ikigwa mu Burundi. Uyu munsi wasise ku mupaka wa Burundi n'u Rwanda hari amazi meza mu gice cy'u Burundi ashuha atambabura acuha atamuyaga nkuba. Kuro uvyumva mu gute? Shenda vyombo neza nanezerewe nyene. Urabonye ko no kuyamenyera byangoye ko ni ibintu biyobeye mu bwenge. Mugana n'umuntu ambwiye ati burya ugo rudagwawe rusigara muri aya mazi. Ndabirindire navayo ndaza kuraba ko gwasigaye. Uri musara komeye ducenga cy'u Burundi maresi ndetse ni mu ndirimo zo kuri Ntazimana. Icatumye uvi Bujumbura kaza muri kino kibanza cyo barikiri. Ni byinshi byatumye niyumvira kuzino kandi haracara amabanga haracara surprise bagita muconza surprise cyangwa ama surprise mwe mugumane natwe mugumane nanje mukanya gato murabona izindi surprise muramenye igituma nafashe urugendo wo kuzino ruguru. Ego asante sana. Undamukiriza mama wake. Mukoko uri kuramo inguvu. Arera ndi pomota kabahejeje. Kamwisho hapa. Urumva ruje kungurukira. Ni kibugu nini mwabigenka. 1 2 ende. Nitwigara turanirwa. Hari ukuntu twirekura amazi agaca mu mazuru no mu kanwa hose. Ivyo utabishoboye utazi koga. Mbese iratu ntibige unanirwa ariko icabo. Ndahejeje rafuwe. Ivyo birakwiye. Hama hariho ushaka kwibaza ati abantu uyu mugabo ko mara twabujya tuyerereza mu Cibitoke hehe mashuha akatuzana ngaha ku kayaga heza Dogodogo
ni iki habaye iki ukabona imitsima hajya ni biki nanipfuje kubabwira igituma dukoranye ngaha kandi ikintu dukoranye ngaha benshi naco bazi na madamu naco namubariye burya abibona nk'ibipupe nabigize ndabibona sinashatse ko amenya na kimwe nashatse abimenyereye ino nyene nabo ntabyo bazi arene urazi cyatumye tuzina anacuze okay rero twebwe bimaze imyaka 10 ngize mariage ndabirambiyemo kuvuga yuko imyaka 10 yaheze ejo itaki 26 ngize mariage rero naciye niyumvira ni gute no kwicara ahantu nkanezerwa n'umuryango Imana yampaye muri iyo myaka 10 uko iyi ni nyungu nagize mariage Imana yirahezagira mariage iyi ni nyungu nakuye muri iyo mariage twese abo n'umuryango wanje rero nipfuje kuzana madamu ntamubwiye na kimwe abone ngira ngaha kuko nabiteguye mu yindi systeme abandi batateguramo sinashimye ko notegura urubanza ngo ngende ari ngo ngi nkoko ngo ngire inzoga n'abandi bantu bese baze baborewe gwe ibiki ariko ataco tuyaze sivyo nashimye ko noje hano hatuje tunezerwe tugiye gato mugo tugire n'ibiganiro tuyage n'umudamu mu myaka 10 byagenze gute byagenze neza canke nabi aho byagenze neza dushimye aho byagenze nabi naho twiga ingene twokosora kugira ngo mu yindi myaka dusigaje kubaho bitere bigenda neza nico nashimye nico cyatumye niyumvira kuza ngaha rero hajyari gato irerekana imyaka tumaze twubatse ugwacu ngira mwayibonye ngira ngenda ndayikate hanyuma ndamuhe umusheri wanjye amena n'ibibondo tunezerwe ni ukuvuga uyu munsi n'uyu wacu Landry uyu munsi n'uyu wacu mu ncamake tuhora tugira anniversaire abana iki cyangwa abagenzi bagira anniversaire uyu munsi natwe tugezweho rero tuma mu kanya tanza gukora mu gahogo numve ko kuririmba nk'ivyibuka yego nibaza ko ari igikuru kwa rogira ndababwira icatumye dukoranira ngaha ibindi birabandanya tubandanye tunezerwa ukene munwe byo kunwa ngaha birahari nta na kimwe dusangiriye gato tunezerwe hanyuma mu kundi kanya twimanukire guhebana imyaka 10 nta musi mwe ndahebana niba twarahebanye ntituba turi kumwe mu myaka 10 nta rushina rumwe ndamukubita kandi arashobora kuza kubibibwirira kuko guyo kugwana si wanje ahubwo n'umwana navyaye nta nundi akubiturusha mu bisanzwe nibaza ko ari n'agasoro bomfise mu bijanye no kurera abana ntabyo nshoboye ko je umengo nta mwana no kubiturusha nabyo ntushobora bo reka rero reka njyaje nkate gato ngenda bahamwese murye nawaze nifashanye Jina nishimye mbanze nikore mu gahogo numve ko nkivyibuka kuririmba sivyo kuririmba Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire de mariage Joyeux anniversaire Isabukuru nziza Isabukuru nziza Isabukuru nziza y'imyaka 10 ya mariage Isabukuru nziza Hey Katumurabira kata katonini gatoya hano hari ibintu banditse mu bigire nabyo namenye abantu bakora gato nibo nabonye banditse niba ngo Howard happy wedding day burya je nabo nasomye ngo Howard
Awadi ni awadi muhaye nyuma y'imyaka 10 tubanye awadi muhaye niyo kugigato nye je nasomye ngo Howard bavuga ngo Happy wedding day. Happy wedding day Abel Ivete diza do mariage. Sawa. Zani biyiko aja. nziza doya barafika bimushusho Nini. doya Umusheri wanje yamfashe neza muri imyaka 10. Mbona no mu namaze imyaka 10 ari wangaburira. Ibiharage n'umuceri n'ibiki urabona ko ndatagase kubera we yategura neza indayara. Je nagize mariage nditanga nuko. Mugabo kubera ukuntu yamfashe neza nagiye nyine bingwa neza. Ikana ndamushimiye mu buryo bwo kumutamika kumuha kagato. Ya peti. Ni sawa? Ego Abel mwadutembereje umuryango ndetse nagira ikimenyetso cerekana neza yuko ari isabukuru ndetse mu mazi imyaka 10 mwubakanye n'umufasoni wawe ndetse uratwereka n'ivyamwa mwakuye muri uko kubakana kwanyu ndetse uranatubwira neza yuko muri iyo myaka 10 utazi gukubita umwana cyangwa gukubita umufasoni wawe ndetse n'ibindi byinshi wagira tuyagira uranakorana n'ikimenyetso kimwe cyo gukata twakwita imikate muri migwacu kw'ikirundi cyaje tuvyiti ibisosa reka ndavyituko ego ariko turashaka kumenya gikuru catumye wiyumvira gusohokana gutwara abana bawe ndetse n'umufasoni wawe na bamwe mu bakwegereye mbega zuba ari zihe mpamvu washimye kuza kubikorera ino ndavuga kurenga Bujumbura ukaja mu yindi ntara Bebikoro ndaba muncamake jewe niyumviriye kugira ikintu novuga gitandukanye nuko abandi babikora abandi mbona iyo bafise anniversaire y'ama mariage barategura bagategura basanga bagize mu kabari bateguye amafete abantu bose baraje baranwa bakaja ahantu mbonga jewe ugasanga natumye abanyamakuru narije bananzi bakuzura tukanwa tukanezerwa mugabo rero ivyo nasanze ivyo kubigira ndashaka kubigira ariko kandi ntivyo nanira ariko ntaco vyofasha cyane je nabonye ikintu gifasha muri ibi bintu nimba amazi imyaka 10 nubatse nabonye yuko byo bavyiza nteguye nkabwira umugore nkamugira surprise kuko kuzanga ntavyo yarazi ahubwo mbere nani urandibutsa kantu hariho kado namuteguriya kinari ndabizi genda ajya mu modoka uce bwugurura ucuraba kujya kantu gato ukugurure tuzana ibintu biriyo bibiri izo kado namuteguri naco yego ca ndabivuga hama rero nkagira surprise nibaza uyu munsi ntawo waruzi nta kimwe waruzi kiza kuba kandi nivyo vyamagato ntavyo yarazi je nabyutse mu gitondo ayitora ndayizana ndamubwira ati utegura abana mugo narashoye kubagura agahuzu gashasha nabwira ati ungurira impuzu z'abana nejo namubwiye ejo harano tuzoza hama rero tatufata urugendo nta nubwo waruzi ko tugiye mu Cibitoke nta numwana numwe yamenye ko tugiye mu Cibitoke mugo gusa nari nzi uko ariyo ntara batarajamwe uko ndamaze kubatembereza heshi bavuga ati reka nzofata urugendo nje kure aho bataraje kandi ndazi bazoryoherwa candabazana nga kuri Dogodogo je namanahaje nk'umuririmvyi kuhakorera indirimbo ibintu vyagutye umugabo ntibari bwahaza ndavuga ati rero je sinotegura bijya abandi bagira wasanga tubonanye turi beshi tugiye mu vy'inzoga turaborewe ntaco bifasha mpamagara bagenzi twese tukaboreka tugatamba warumpera iki ariko ntitugire ikiyago hagati ya je na madame nabonye ko ikintu kifisa akamaro nuko yagaje na madame tukavugana iyi myaka 10 twayibanyemo gute tukavugana we warankushire je nkamubwira vyose nkamugurukira aho yankoshereje namara kumugurukira aho yankoshereje nawe agaca ndamuhije nawe akavuga nawe wangira ibi nibi yabivuga muri iyo myaka 10 nayo nkiyumvira ati nivyo ibi ntavuze nanje nkumva hanyuma ngaca tufata intumbero yo kuvuga ati muri iyi myaka igiri kurikira tufate iyihe ntumbero yo kubana kuko umuntu mubarenze mumaranye imyaka 10 sadire ko mwaramaze kuba akaramata muzotamdukanwa n'urupfu sinibaza ko nyuma y'imyaka 10 ari kindi cyo ngo nakayagiye ntibibaho ngo mwavanye maze kugira ivyo ndavyumvira uko ndavuga ati okay
iyi kado ni ntayo yarazi mu ncamake je mfise akazi kenshi sinaguze igitenge novuga ciza kijanye n'ibihe mugabo je nabuze umwanya kubera akazi kenshi mfise ejo hanyuma mugo navuga ati nisiri nzojana igitenge ndamuhe ciza nsanga isoko kwa Sioni ryugaye nagiye size nsanga umuntu umwe wanyisha ibitenge yanyeretse vya sase nyane nabonye ari bibi birutwa n'ibi vya magi vya Anniversaire ugatenda guzibi ibyo bindi nzobigura mu nyuma ico ciza mugabo iyi ni kado ninatiguye ko nzoguha kado nk'umuntu twabanye neza mu myaka 10 iyi ni kado yiwa ariko kado zirabandanya akani nk'akantu kimfata kibanza kwa nabuze umwanya ubonetse nzogenda ndamuronderere agakado keza nyeri kari big kado big kado big kado nini ngiye kuyitegura ndamushimira uko n'umumama nkunda yamvyariye abana beza cyane ndi mu bantu baba papa sabana beza abantu bose barabimbarira ndikubera uyu ivyo rero ni ibintu byo gushimira Imana kandi nanje mu bisanzwe ntarandiriye icatumye ntegura kuzino nashatse kumujana ahantu batarabona n'abana batarabona kandi batamenyereye kandi hatuje nshobora kuganira nawe ntagize bijya byo kuja mu kabari ngo mboreza abantu ibiki nibiki ariko ntituyage igikuru nukuyaga kugira amenya ati mu myaka 10 twabanye gute mu yindi myaka ikurikira dusigaje tugiye kubana gute nivyo bintu bisa kamaro ego mwafashe umwanya wo kwiherera murayagana byinshi bitandukanye ariko ga muvyeyi kuva mu gatondo twari turi kumwe twatembereye henshi twatwawe henshi natwe twabihetse ko twihetse kuri wewe kubera ko urumva ko umusukome wari wawe ku myaka 10 rero benshi baravyungukiyemo natwe twavyungukiyemo twabonye utari bwabone ariko ndashaka kumenya wavyakiriye gute bino bintu umufasha wawe yashoboye gukora mu by'ukuri je ntabyo nari niteze gusa akimara kumbwira gutyo kubera yuko amaze iminsi hari abantu b'abagenzi bamaze iminsi muhiri wacu bingozi amaze iminsi bari mu bintu bya filime nejo bari barimo bakina filime hanyuma rero ambwiye gutyo ndavuga nshane ngira bashaka kudushyira muri filime je cyiyumviro cyari cyo kuba tugiye kujya muri filime yabo gusa ariko mu gatondo mbona tubasize muhira tegira ngo tugiye kugira akantu kacu hanyuma bazavanganya n'iyo filime yabo ntabwo nari mbyiteguriye gusa naryohewe yatuzanye ahantu heza yari yarambwiye ko azahatuzana ariko ataratuzana hanejereje cyane ko hameze neza Burundi hari ahantu heza cyane ndaryohewe rero kuri uyu munsi udasanzwe yanteguriye vrema Imana imuhezagire yego akajambo kamwe kibanze utari bwamubwire kuva mubanye muri myaka 10 urashobora kumubwira no mwanya nimba ko bagahari akantu yero uvuga ati je kano kantu kino kinacu nayo bwigere ndamubwira imyaka tumaranye ikintu ni kimwe kandi cyamaho genda mubwira ko mukunda kandi nzokwama nyuma yiwe ayo mafilime n'indirimbo byose akora emwe umutekano ntangere vrema uko muhera bimeze neza reka nivumire kuko madamu arandekura uyu niwe yamambaza ati turabona uvuma kandi ugumukora ibintu byiza ariko bigenda gute nukubera uyu ampa umwanya yamfashe urumva byoca bimera nabi madame Abel naje sinogenda ntababajije madame Abel naje sinogenda ntababajije gato akantu gusa nashika kubabaza nko ninkiriye kosa Abel yo gukarura ukavuga ati ubu rero bimwe by'Anniversaire byose ndabyase ndabihebye urankoreye ikosa rikomeye akazi be ijya kosa yo nkorera nirihega basha yaba yabigize gute ko nzi yuko mu bintu twasezeranye kandi nguma mbibona n'imyaka yose biheze bimeze neza vrema je manana nta kosa nobona namushinja vrema ntari hari nta nijyo no kuyumvira kuko sinshaka ko rizanabaho niba ari nahari ntabyo nshaka twigumire muri paradizo nyine canke sheri nko tutaragwana na rimwe nk'umunsi notana mengo nafashwe n'amadayimoni ndagutabira amakofa abiri buya ntiwoca ugenda nubwo yabazanye ibyo kurwana
je ntabwo najyanwa n'ibyo byo kurwana ntaho yaja ntaho najya jewe naje nje kamwe nk'umugabo Abel na bamaranye mugize anniversaire y'imyaka 10 ni ikintu gikomeye kandi natwe geza kutwigisha twebwe abari nyuma yuko tuzora yuko twokigeraho ni ikintu n'umuco mwiza haba mu bana banyu cyangwa kuri twebwe twabaherekeje kandi nini teka mwakoze bamaranye je nagira ndababaze canke na baparene mbe ni cahe kintu gikomeye canke akarusho donyo habaye anniversaire hategurwa nikikomeye gusumba byarabaye byiza mbe kugira bizabe byiza mu nyuma muri yo myaka isigaye kumbure y'ubundi buzima mugiye kubamwo ubona hagiye kuzokorwa iki nyene cakarusho kuko twebwe dukomeje nyene kubarabira ko hakarorero keza mubona hagiye kuzobandanya hakorwa iki hari ikintu akubajije ariko niwacushe neza ati mbe nk'ikintu yo gukorera kigatuma ina anniversaire yibagirwa natwe tugaca kinaduhabura cyo kubabaza n'inkicaye no muzi mu myaka iyi canke n'icagiye gukorwa kugira noneho natwe kitwigishe noneho kiduze ubuzima bwanyu umunezero wanyu usumba noneho n'uwabaye mu myaka 10 mu myaka mugiye kubandanyamo uti ntabwo nakishyuye neza je nababwiye nti nubwo byaba ari ukurwana kuko abantu benshi bashyiramo ikintu gikomeye cyane ngo je ngo umugabo wanjye nkubise ngo nahita nitahira iwacu wavuye yose utahabona ubwo rero nta burenganzira ngifite bwo gusubirayo kuko ntabwo tuzatandukanwa n'urupfu nyene nubwo yaza nkubita nubwo yaba ari umuntu aborerwa uratse ko atanywa n'inzoga nubwo yaba ari umuntu azinywa kaza yaborewe urabona ko bakunda gukubitwa kenshi cyane ariko jewe ni ukuvuga ngo intego nihaye nuko ngumaho nyine nubwo yanyerera ni ukuvuga ngo naho nyene azotsinda aho ngaho ni maisha nyene sinshobora kuhava hama ikindi kintu navuga ngo Landry Promoter ikindi kintu navuga ngo mwovuga ngo twigiraho ikintu cya mbere Imana yaduhaye no kwihangana kandi umugore wese agize kwihangana nubwo hazi ikigeragezo kimeze gute ntacika intege arihangana pe akagumaho nyine avuga ati nta kundi nuko nguko nabandi bose rero byaba bigendekera nabi nukuri ikintu cya mbere bo kwishiramo no kwihangana gusa muri bajya za nk'imiti ngoto nyene zitagasohoka n'abafilmu jewe bazakina nyene uretse kuguma hamwe hambwa nti mujya rero ariko shane wangiriye nabi hariya nyine nta kundi ariko ubwo nyine nibyagukundira uzihanure cyangwa se bibandanije ubwo nyine bizogumuko ariko je nanjye nawe turi kumwe Abel sinogera nawe ntakubajije gato canke musikukubaza ni nka kajambo kagasimikaru nta rugira uhari narabikujeje ako kajambo kavuze ndoca nkubita mu kamera ko nagasunika kamera agasunika urugi ruri nakajambo ko guhera heza Abel imiryango myinshi usanga ibayeho mu kutumvikana gushwana arabadamu bakuriye agakosa gusa adashaka kwihangana amakofe mu rugo ibiki canke abadamu bamwe batihanganira abagabo mugabo akoze agakosa ubwo nyine amakofe ibiki n'ibiki twabibonye mu ngo nyinshi wibaza ko habuze iki kugira ingo z'uno munsi zubakane mu by'ukuri ntiduse kubona ama divorce ari karaba birababaje ko n'umuntu mwasezeranye ejo mugasubira gusezerano sinzi ko no virwa gusezera umuntu mwasinye ejo mugasubira gusinyura ibyo mwasinye ama divorce icambere abaho kubera leta ziyemera kuko ari mu mategeko ubugiye babitanetse mu mategeko nayaba abaho kuko muri Bibiliya nta divorce yanditse ko muri Bibiliya nuko ubanye n'umuntu nyine arakaramata nkuko yabivuze mu bana mirene na mirene hama nimba ingo zimwe zikubitana amakofi ngira barakuze bakubitana kuko mu myaka mito umuntu usanga yakuze akunda gukubagana agwana kuya kuntu buryo umwana kuragubagana hari gihe bimukurikira no mu myaka yo kubagagumagwana nk'ubuje kuri jewe nuvuga ko kuva mbaho nk'inumwana nari umunyabwoba je nta nabana nakuze dukina dukubitana uko je nk'ubu ndakubwiye yuko kuva mbo ntaragwana n'umuntu bavugira ngo arambeshe sindagwana n'umuntu kandi umuntu ankubise ndiruka niko nakuze meze
kandi je biramfasha birandinda nubwo hari abamwe bacavuga ati ngo umugabo wimbwa ngo hakubimbwa wo bimva mugabo je hakubimbwa no bimbwa imva hakubimva no bimbwa mugimbwa iriho ihagaze yewe nkabandiho kuko gupfa jewe ndabitinya nubwo nzopfa nyine nzopfageze rero izo ngo zikubitana iki noshira imbere yuko borika mashavu bakiga nyene ukiga guca bugufi no kwihangana haje abantu bihangana ntazibana zidakomana amahembe nkuko imigani bivuga mugabo ntabwo solution yo gukubitana ingumu nta namwe ndabona ingumu zatawe solution kuko nibaza ko nta mugabo yo kwibaza yuko gutora solution y'uruga rwo gukubita umugore ingumu imakofi ariho bica bigena neza no sindavyemera ahubwo biba nabi kuko n'umwana uzora bimureresheje inkoni baca umugabo mu kirundi ko inkoni ishikira igufa ishikira ingeso nta mugore woreresha amakofi n'imigeri n'inkoni ivyo bintu sinibaza ahubwo babireke nta n'umugabo woreresha egare abo n'abagabo bakubita umugabo nyene sinzi abo bagore bakubita abagabo izo nguvu nyene sinzi bazi je sindagwana kuvamba mugumengo ntiyonshobora uyu mengo tugiye mu ngumu ngira ntiyonshobora gusa sindabipima ngo ndabe yuko no bishobora kuko nta nyungu kubipima nta nico vyo marira ariko nibaza yuko nabo bagabo boba bakubita akundi bihangara mama duhera heza akantu no kugana ko nawe gato hariho abamama benshi usanga babayeho mu miryango bakananirwa no kuba bofata umwanya bakavuga ati kasohokana umuryango nze kwereka abana izindi ntara nze kwereka umuryango ahantu hatandukanye naha ubabwira iki ugasanga akora akazi kuva kuwa mbere gushika dimanche kanariko no gutora umunsi umwe wonyene aze kunezereza umuryango aze kwereka abana igihugu batembera ahantu hatandukanye twereka abana babonye intara bazi Bujumbura babonye ibyiza biri mu zindi ntara ikintu ubwira abubatse badashaka gufata umwanya baze kuganira cyane gutembera ikintu nabahanura nuko si byiza yuko ukora akazi kuva ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere udatanze umwanya n'umwe ntabwo bigaragara neza wowe uvuga ati nibereye mu kazi ariko si byiza cyiza rero nuko bajya bafata n'umunsi umwe byibuze bagatembera bakabereka intara bakabereka ahantu nyene Burundi harahari heza henshi hama bakaryoherwa uryohewe umunsi umwe bikongerera iminsi yo kubaho kintu nicyo nabahanura ndabashimire cyane nizere yuko nimasura kugira yindi anniversaire y'imyaka 11 12 cyangwa 20 nizere ko muzosaba mutuhamagare tubabaze nimba hari byagenze neza mutubwire Imana ibahezagire cyane nzobatera kamo bishitse Imana ikandinda nivyo mvuga nimara 25 ngize mariage nzosanda bakoranye kandi tuzoja handi mu yindi ntara kuri tunarareyo tunarareyo hanyuma ningira yubire yo ni 50 mvuze nimba nkiri kuko ari genzo ntakiri ukabona muri iyi si nasanze ari dante twahakunda ariko byarase ko tuhaguma tuko turagenda nimba nkiriho naho nyene nzoguma nabikoze hanyuma nanyi mu mwakoze kuba mwemeye kuza kuba mwaje ngaha kugira dushe kugira akagafete kandi tugashikane ku bantu kagira ko babigisha kagire ico kigishije abantu nuvuga ati mwakoze kandi Imana ibahezagire cyane murakoze amen